Ya no kuvuga uno mwaka ngomba kurongora kanyana igomirije kugira mariage niyo mpamvu ndindira umushatsi ukurenzo cangira mariage. Wemirije kugira mariage hagati ya Kanyana na Jeje ninde muntu yogirirwa amahirwe yo kurongorwa na Sammy? Ngomba gukora mariage kugira ngo n'abantu bose babone yuko nabonye muri no udafise utaragira mariage abantu bose nibakuba. Bakubona n'inkumi bakyumvira ko musambana. Bakubona ufise umukinyi wawe bakakwambika ivyeyi. Mugabo ufise umugore ukagira état civil. Peut-être bazonyuba. Nimba atari banga iyo nkumi mugiye kubakana ninde? Kugira nivyo niko nakubwira. Sigura ngo je ndashaka kukwerekana filme nakinye muri 2017. Ariko duhamba umuntu. Duhamba umuntu yitwa Vyondo ya 2017. Kuru. Ma soundtrack na soundtrack ni bikundu. Twese soundtrack ni zimwe zijya ni filme z'ikinyafrika. Okay, uravye Kirezi. Kirezi irimwo. Irimwo ahubwo niwe yayikuyeyo. Kuko ijya fake love ni yarwaye ikindi. Bisigura ko rero yayitwaye. Ahubwo gusa ikintu nahinduye muri Kirezi muri Kirezi soundtrack n'umukobwa yavuga mugabo muri ijya nayo n'umuhungu. None ndakubaza ikibazo kimwe usanga umuntu yaje kwirondera rezo ugaca umunani oya haribi none hari kibazo ya ikibazo kirahari ikiganiro nukuvuga ngo ikiganiro umuntu arondera umwanya akaba ameze neza akicarana hamwe mugakorana ikiganiro bro suguhuruduka ya none wari ku kazi wari kurondera rezo hari kibazo rezo gusaba zirose ya rezo ni buke cyane mu Burundi bwacu urabizi iyo umuyaga nko bucitse amarezo acagenda so nagomba mvuge kino kintu mukuri kw'Imana turasavye leta igira ikintu ikora vraiment kuko umuyaga nkuba na limitere vraiment biri mu bintu bituma ugwaruka gwinshi tudatera imbere so baba bashaka yuko dutera imbere leta irifuza yuko ugwaruka rutera imbere mugabo tugifise connexion za limitere tugifise na n'uyu muyaga nkuba mukuri iterambere ryacu rizogorana cyane uko nka video nkuje nasohoye akamanyu kumushaha so video yanje ifite iminota 50 mugabo kugira uyirabe kuri connection cyo kwiraba nk'amasaha 3 ye rero ari abantu bace bacikinege bagaca babireka so rero twagomba dusabe mu byukuri connection vraiment mu Burundi vraiment turabasabye mukuri bagira icyo bakoze. None ko umwimisi utari kurakora cyane kandi ariwe mu Barundi babakinyi b'amareresi tuzi utanga filime nyinshi ubu kabutari kurazikora cyane nivyo birimwo yes birimwo kuko umuyaga nkuba uratuma production so hamikindi nacu sinari bwakora uro mu kwezi kwa kane no ntango uyu mwaka so nukuvuga ubu ari filime nyinshi cyane zigiye gusohoka nkino filime ngato ko turakora zoca kuri Burundi Media ari filime nakoreye Gitege filime zibiri no musi ya soso no musi so hari nindi filime kandi ngomba gukora izoca kuri Amahoro TV so nukuvuga ngo kwa kuntu abarundi bari basanzwe bamenyereye kuraba amafilime yanjye menshi igiye kugaruka kandi nuko gusa nari nimirije kuko nimirije kugira mariage niyo mpamvu ndindira umushatsi ukurenzo cangira mariage. Wemirije kugira mariage? Ego dogo. Nimba petiozo umutumire dogo. Asante. Bazogukubita inkoni. Ya kandi ni umutumire. Ndi umutumire. Bindi vyo wawe so ngomba gukora mariage kugira ngo n'abantu bose babone yuko nabonye muri no udafise utaragira mariage abantu bose nibakuba. Bakubona n'inkumi bakyumvira ko musambana. Bakubona ufise umukinyi wawe bakakwambika ivyeyi. Mugabo ufise umugore ukagira état civil. Peut-être bazonyuba. Nimba atari banga iyo nkumi mugiye kubakana ninde? N'umukobwa. Izina numwe mu bakinyi bawe cyanke nuwo hanze ya entertainment. Ari muri bintu kuko nasanze burya nkayo umukobwa adakora bino bintu. Byogorana sana. Ego shaizo niza frappe za that's kubera iki sometime urabona nko par exemple dufate n'ubu ntwaye umuntu atamenyereye kano kazi kacu imagine ndampostinze Kanyana ndampostinze Jeje vraiment uri umugore wanje udafise umutima wo kwihangana uhavusaduka cyangwa ukonda nk'agashinge hagati ya Kanyana na Jeje ninde muntu yogirirwa amahirwe yo kurongorwa na Sammy? Bonye sinzi ko kwanza kubona nimero kuko baraza amafuti yanje menshi cyane baraza amagafra yanje menshi cyane rero kuko baza amagafra yanje ni bashobora kunyemera abakobwa n'abantu bihanganira ibintu byishimo umukobwa ashobora kwihanganira ibintu byinshi mugabo sinzi ko umukobwa ashobora kwihangana umuhungu umuhehesi umusambanyi nkawe umusambanyi Sammy uriyemereye ko umuhesi imbere ya kamera no siniyemeye ko ndumuhesi je gusa kimwe gusa ndi umucumuzi mu gihe cyose
nzoba narazana umugore tugira ita civile tubane mu nzu nzoba nkecitwa umusambanyi kuko umukobwa wese tuzoryamana mba ndi umusambanyi mugabo umunsi nasambanye n'umugore wanje twagize ita civile niyo nzoba ndabirekuriwe badowe na mugabo ubu nitwa ko ndi umusambanyi kuko nta mugore mfise. Hampande yaho Sammy tukiri kwico nyene c'abagore uprepara kugira mariage mu kwezi kwa kangahe? Nakubye gusa n'umushatsi n'ubu nubwo ejo mu gitondo umushatsi wokura nkagira umushatsi mwinshi nocangira eta civile nkagira mariage duherutse kukubona ugiye mu ntara ya Gitega mu Giheta gukora ireresi y'akamanyu kumushaha byarakoroheye hari ya ruguru? So nireresi yantwaye imiliyoni zikakundwi yantwaye amafaranga menshi cyane so kandi ni ikintu abarundi batari bamenyereye cyane so ni filime imeze neza cyane so nagomba kugira abantu so abantu bariko ariyumvira ngo ijya reresi ari abantu bavuze ngo ni ninde nahinduye ukuntu yego ngo ni ninde ni kubera nakenshi abakinyi benshi cyane baninde so ico naco ni ikintu gikomeye cyane kuko n'abasani baririmba indirimbo z'isi barabizi Santamo arige bakubita indirimbo za Chancho wa Misi bakagira iki rero je nashatse gukora ikintu abantu benshi badakora so niyo mpamvu ijya filime yanje rimwe abakinyi baninde hafi nka make 50-50 kera nawe urangirisha umwe canke babiri mugabo unakirishije 50% kandi filime ndundi twese filime ndundi nuko twarabira kuri bajya batamba so ijya filime yanje rero ni bitega igice ca kabiri zo ari fire yego mbega ruguru nta ngorane wahuriyeyo nazo haba kuri bajya bakinyi canke ku buraro canke ku bikoresho? Ruguru ikintu cya mbere ndashima Imana kuko imisi yose twamazeyo 2 semaines indwi zibiri nta muntu numwe sinigeze mpura n'ikiyasho cisanganya canke ngo habiki gusa hari abantu bandi imihari myinshi cyane yego hari abantu bandi imihari kuko sinaduganya n'abakinyi banje bose hari abasigaye ino rero ikindi kiyasho nawe naco igihe aroma scenario twakinye nk'ijya scenario muri episode ya mbere amaze kwibona yo guhamba umuntu so ujya mugabo nari siko atavyemera so twaramuhambye turamusukira n'ivu no mu kanwa hose aremera aravuga ati je no mukinyi turamuhamba rero nindi twakinye saa 9 z'ijoro mu makaburi twakinye saa 9 z'ijoro mu makaburi kugeza aho abantu baraza no bavuga ati ko bagomba baduturire ati tugiye kwa bavyita mu kirundi gute ni kwabura voilà atumwagiye kwabura baraza barakoma indura polisi baraza ni waje kuturokora twavuga ati scenario yacu kugira iryohe reka tugende saa 9 z'ijoro iyo scene bazoyibona ni cinema twakinye scene bukiye neza tumuhamba mu ijoro yego Destroy Bam numwe mu bidoze yuko wamwinyivye style yo gukina mu guhamba umuntu kukwera we muri byamaho yari yahambye umuntu no na track sound yo muri Fake Love akavuga yuko biri mu bintu wagiye umwiba mwiyireresi yawe hagati ya Jena n'uyo muri kuravuga ninde yatangiye kina film hagati yo boss wawe na Jena ndatangiye kina film Jesse sibona ari Jesse ndabizi ni uyabonye ne imbere yo kuza no gukora iyo urazi ko ari umufana wanje uribuka ingene wanyiruka n'inyuma ariko Hampande yaho nivyo ndiko nakubwira sibura ngo je ndashaka kukwerekana filme nakinye muri 2017 ariko duhamba umuntu yitwa Vyondo ya 2017 kuru ama soundtrack ni bikundu twese soundtrack ni zimwe ijya ni filme z'ikinyafrika okay uravye kirezi irimwo ahubwo niwe yayikuyeyo kuko ijya Fake Love ni yarwaye ikintu bisigura ko rero yayitwaye ahubwo gusa ikintu nahinduye muri kirezi soundtrack n'umukobwa yavuga mugabo muri ijya nayo n'umuhungu so ijya filme abantu bayitege cyane Iracari ku ntango ni yazizomera neza gusa X-Ray n'umuntu wanje wo hafi twavanye kure abantu batabizi X-Ray n'uwo muntu yabaye mu bantu wa mbere bankamera aho yari mu cameraman nkina ama comedy dukina zijya za orama pompompo simvanga utamaye kera cyane twaravanye kure cyane so ndamushimira cyane kuko ari mu bantu batumye bagiye inyuma ya kamera ndagaragara ndaboneka nkuko nawe nyene yankoreye ma filme yanje abantu nukuvuga ngo twarakoranye ama collaboration yarafilmye abantu baravuga ati wa muhungu arazi gukora naje ndakina abantu bavuga ati wa muhungu arazi gukina bisigura ko ngo twarakoranye kandi akwiye guhabwa n'icyubahiro gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kuko ari mu ba producteur bakora ama filme meza yego kandi arkwaraza neza ijya filme yiwe nimba bayita gute vyama vyama ariko arakora neza ntayo waruzi Hampande yaho ijya reresi nyene uri kuravuga y'akamanyu kumushaha ninde yobara yayikoze
Wayikoze iki? Wayikameye akanayikora muri production. Iya nashoboye guhindura umukameramani so maze kumva ama critique menshi cyane. So niba murindire gusa bazobona ivyashoboye muri episode ya 2, ya 3, ya 4. Bamaze kuvuga yuko ngo yayimonse nka ninde je namaze kuvyumva. Yego ngo yayimonse nka ninde kuvuga ngo byaramunaniye kumonta. So ni kuvuga niba muhishizere ikintu cyambere nishizere gusa. Me yarakino umunyeshuri rero. Oya aramaze gukora amafilme menshi cyane ari hit. So ni kuvuga gusa mucyamake ni kwa kundi kuntu strategy jewe nashaka kwakora mu kuvuga arabizi ayimazemo imyaka myinshi cyane ariko we uko washaka kwakora niko yagukoreye so nkuvuga ngo nuko nabishaka kuko nabishaka sinari kwisohora kurumva gusa hari ubuntu tuzokosora mu gice cya 2 episode ya 2 bazobona kwitandukanye na episode ya mbere kandi arashoboye cyane ama barundi nabo tuze turareka gusa gutosora kuko nabo nyine amafilme yabo tuyaravye nta filme nimwe yo nga mu Burundi wotosora uburemwe akanenge oya nibaho nta filme nimwe ngaho uraba ubure kutakosoramo amanani kindi naco kandi akamanyu kumushaha ni filme nziza cyane iratandukanye fire bari ni episode ya 2 yeah Mr. Sammy reka tugusezere gira akajambo bwiye abakunzi b'amaresi ndundi nababwiye ngo umwaka watanguye rero umwaka watanguye abantu baje ku kivi dukore twese dukore tuje mu mahiganwa so ikindi kintu naco gikome kiryoshe cyakamanike muri commentaire hari umugabo amaze kwemera guterera Emilio ngira dusubire gukina filme bita Kanyana saison y'indwi saison y'indwi ya Kanyana igiye kugaruka Kanyana move igiye kugaruka kandi zoza n'inguvu nyinshi cyane Kanyana move igiye kugaruka Mr. Samagomba rongore ya no kuvuga uno mwaka ngomba kurongora Kanyana igomba igaruke umuzi w'umusaraba iracyakorwa so by the way rero abantu bifuza ko umuzi w'umusaraba Kanyana kwigaruka nibaze ngaha bambwire bandike muri commentaire ati Kanyana igaruke so ndabakunda cyane mugira mubawe imvura y'imigisha banyagire asante sana nawe urakoze cyane kandi kuba warakijije utagitukanana ego nawe mudugana naye ndakwemera